Ndakubesha isi kubera besha umutima wanje ndi mu buzima bwo kwibwiza ukuri. Cyo ntashaka kugukorera ntaco nzogukorera, reka tubane uku ndeke kubesha abantu kuko ivyo mbwira abantu vyo bumva bijya hari intambara iri interne. Kubera iki mwiyumvira ko mwama muhemukirwa duhemukirwa nabande namba bampemukira gusa. Nabandi bavuga ko babahemukira duhemukirwa nabande ugasanga umuntu aramuposta inzu mwumvisha isi ukuntu amezuku. Sasa mu mezuku yasi wabibwirira bimenye. Urumva intambara kugaruka gufuta bimwe wanditse. Ni ubu nzovuga umuntu neza nyene neza yahaciye nanje muzompostinge mu mvuga ivyiza nahaciye ubu nabuvuga ikiroro ukaba ukibujumbura nta ntambwe wigera utera navuye imuyinga hasi ndi bujumbura narasiragorize bro babayo yabamenye kera ijuru ntirifatanye n'ubwoko ijuru ntirifatanye n'umuryango ijuru ntirifatanye n'ihanga nta Isirayeli ntande igihe Yesu yavuga ku musaraba ati birarangiye yararangije ivyawe yararangije ivyanje nta kuri kw'ijambo ry'Imana tutabwiwe twabwiwe umuryango uyu canke uriya bumve ijuru ntabarigenewe ntabandi kuko ntiritangwa n'umuntu ngo atoranye uzorihabwa n'ibikorwa wakoze nubwo hoza umuntu akakwigisha ati ijuru rizojamwo abantu batanu menya yuko uri uwa mbere canke uwa gatanu urimo gutyo bigufashe gukora ibikorwa vy'ubuhizi uravyumva vyotuma urijamwo ijuru si ryagusa bisaba sacrifice umusambanyi umusuma nta muntu n'umwe ari kw'isi adakora icaha ntawe ntaba pasiteri ije hari imbere abona umuririmbyi yaje yiyambariye neza we amezuko uravyumva mwese murumva vyo babibi umenye neza kandi imeze nabi ariko kumenya nabi kandi imeze neza nta kibazo babibi mu gihe wamenya ko ndi umugororotsi kandi ndi umunyavyaha ariko kumenya nk'umunyavyaha ngororotsi ko wewe nta juru uzompa nta n'igihembo uzompa ntumva yuko reka mvuge buke sheri bebe kandi ntiwamuramutse bebe hi baby bizu yabagaye arabitwenze ariko babuko azorabika ikiganiro reka ngo uruhombo rwa mbere uzogira dima babuko nuko umuhungu wawe azompusha gusa yakeshi duhebana je umuntu hageze ko kwambwira tubane oya ndafise aba ex babiri ubwo namburi ex uri muri bajya babiri mushaka ko muri nabane mugamvuze babiri umuntu mugiye kubana ubuzima bwawe bwose ari uyu mugiye kurarana ubuzima bwawe bwose urashobora kubona nk'ingeso ziri ku muntu wowe ubona ko utopfa wihanganiye ariko atakintu umupanga ukarenza ko kubw'inyungu zicanke ziriya nkabona umuhungu agwa yaborewe mugabo avyutse arayaba biramuraba nabi aca nibaza nagwa akavyuka ari umugabo wanje never baborerwa babona bagira amafuta babona iki niki muga kugira bagendane baryoherwe akabona ntaco bimutwaye kuko ntibabimutuka muga akavuga ati ibi yakabigira n'umugore wanje kirisanzwe bwana ni giprosa ni gipro aho yicaye ngo ndagute bafisa n'ukuntu bavuga ndabizi ngo ndagutemwe man urumva akaza kamutamwe gace uyu ari umugore wa never cyose ni never asanga umuntu murasohokana umuntu tipe mugakundana imyaka ine kandi mwemerana mugato kugira umugore urasangira yewe biriya byose abasheri bagira murabigira byose murabikora mugabo wagera kugira umugore wo mu rugo mama w'abana bawe azokurerera abana bawe ugasanga uwo muntu ukunda ntibimurimo ugasanga ico kintu ntiwogishobora gacubura abasingo kanya gato tukugaruke ko canke tubanaye twivugira muri ndi singo mvuze singo ntucuvuga ngo mungarukeko oya ewe nturi singo no munsi oya inshuro ya mbere uravyemanze kabi egana niba je niza joking zawe igihe wamuramutse nzoguma joking kuza ryari mbona jewe ntari umugore mwiza ubuzima bwaragoranye nivyo bwaragoranye mugani ntubakoresha amakufuti umugore akora umugore afise mu mutwe ni nyungu pe ufise umugore uvuga ati nshobora gupfa abana banje ntibazogwa mwibarabara ni fresh ico rero nshobora kucihenda kuje namba ndongoye nturongoye aya maboko gusa ariko ubupfa buhera aha mu mutwe rero n'abavyeyi bijyano bibakorera bakangumye hari ikindi kintu citwa urukundo cansunike kubana nawe hari n'abatiperega bacoresha abademu babo mugani wayo ivyo binabaho ni nibisanzwe kuko natwe mwaraducoreye kuva kera n'ubu muducorere bahungu beza muri n'abana beza mana waremye abagabo uragaheza igihe umugabo ni wagukunda akagukunda akakurenza ko nivyiwe uravyumva abagore benshi baca bavuga ngo urumva gaca profita abakobwa ngo ariko araprofita ngo turyamane ngo tugire iki mbega iyo muryamanya hakura iki wifuza umunezero agenda atwaye arawurengana nabo bidoga ngo abavyeyi ngo ntibaturondereye nama numva urumva abantu mwidoga ku mastati ngo hajyama ngo basiguye imitungo sawa rero genda nawe uzisigira abana bawe kugenda widoga uko so yakuvyaye ntikuzovyara oya aho yananiriwe niho wonaniriwe
wewe ntubabare ngo so ngo ntiyagusigiye iki ahubwo babara nzosiga iki urya munsi uvuka hari nyinshi zakuwemo Imana yaguhaye ubuzima niwo mutahe ubupfu bwa mbere umwana ngo papa ngo je ngo papa iso ni iki ntumwidogere irinde ko bazokwidogera nanje ndahemuka cyo ndanaguhemukiye ntiwivanayo Hebe Yes, me amor. hani nariko ndibabwira ko hani mu yacu twayikorera muri Marina Bay Singapore. Ayayayaya ko wasigaye inyuma mu iterambere ubona bankifata ingendo nja guspendinga amafaranga yanje hanze kandi mu Burundi dufise n'ibituronsa hotel Aho ni kandi ni hotel y'akataraboneka iri mu gisagara ca Rumonge ahubwo nkubaza ntuzosubira mu karere uje kuruhukira ahandi atari hano ishuruti oya hari ivyumba vyiza vy'imice yose ahasanzwe VIP eka mbere na chambre présidentielle hari amasare y'inama y'imanza kabare bife umukeke n'ibindi bijanye mbega customer care iri hano mbega kayaga gahuha kaduganye Tanganyika kuteramiye hano hantu kuri internet guruka nk'umuravyo we akandi kabijya rero piscine na iradushwaramwo vuba cyane n'ibituronsa hotel paradise on earth. Okay, ladies and gentlemen, tubashimiye ku rukundo mutwereka tubakengukiye kandi kwa mwahisemo Diko Entertainment n'urukundo n'umugisha kuba tubafise tubahaye ikaze kandi muri kino kiganiro for real muri kumwe n'umungu wanyu ndi kuri Leonce the son by Dr. Love aka Diko aka the ambassador ndamwakira Miss INA LIGERA order from INA LIGERA family muraho Miss we agarutse ro mu Miss ndi Miss canke Mister kada bumva wahinduye byose byahinduye yo murakoze kunyakira ko ntanguye nseka cyane umunsi nashaka kuvugana agapfasoni uravyemerewe se nta kabrosa ngiye ntiwaciye muri douche ngo uraba kabrosa ntagica harabavye wahekenye bitoki by'amagana isongo n'ibibazo isongo n'ingorane wahekenye igitoki bitiyikashi urakiza ndakizi ariko abana babiyubira ko sinzi nimba ari igikashi canke igisubi hari igitoki ushinzemwo amenyo yabazigiye kabisa igikashi n'igitoki kijya bakora mu rwagwa kijya badateka voilà kijya bateka bacita ikinyamushanga iwacu bacita igisahira no bacita igitoki cyo kurya nibisahirana manumva babivuga ndavyibutse bagita igisenyi none wanyumwe ko ari kure Noreka kupaga ibintu vy'imisenyi inadupima ibirometero kwe turabe je nawe uva kure ikiriri yo navukiye si kure bro uvuka ikiriri naco njyaye we n'ingagara ubu nabuvuka ikiriri ukaba ukibibujumbura nta ntambwe wigera utera Ona nambwe nate navuye muyinga hasi ndi bujumbura narasiragoriye bro yoze kuduga muyinga ugaca amasanganzira ugakoroka Ngozi Kayanza Muramvya Muramvya Gitega Karusi ukibona iwaye izo zose none nazicamwe zivuze na Karusi urazicamwe winjiriye Gitega mu ntara yagutse ya Gitega niyo muca canke mu Cibutanyerera biravana naho imodoka yashatse guca yego turakwakiriye cyane rero jasho turamukiriza abantu mwiriwe mwaramutse canke mwiriwe bivanye n'ahantu muherereye biravana rero nuwaramutse abona kiri mwijoro byose mbona ari bibazo ndabaramukije rero murakoze kunyakira kuri na televiziyo yacu tuganire nyene hari ibindi hataye ninge munaje nzanye wari umeze neza ariko meze neza nkuko ubibona nta kwikanga ati birahava biva muri Israel na za ntuze nanje binsenyura umutwe ntabwo dufise intambara yacu tugwana nayo nabo nibamenye iriya turazi ko namo nimbaza turi nk'ubu nimba bigenda umwanya birometero vyinshi biriya bintu nk'ubu waza mumva cituye nko mu karere camugino ni kure cyane kwere ino oya birashoboka aya birashoboka kuko kikambukiranye ziriya nyanja kikaza no muri Afrika bari abagabo barahambaye ndanabatinya barahambaye baranarenze pe ariko ntibarenze Imana idutwikiriye oya wapi ntibageze byoshoboka ariko ku bushake bw'Imana ngo namba itabishatse ntivyoba namba yabishatse
shaka ry'Imana riranguka abo basavyi barenguka bo cohitana. bagende kandi bagikeneye None nyene ubwo nyene nta kintu na kimwe gipfa kuba, nta kintu kiba kubusabusa. Kibaye caje hari umuntu uwo munsi bagomba arenguke ibukama, niko muvuga mwebwe ngo ibukama. Ibukama. Twebwe bande? Abantu dukijijwe niko tuvuga. Ibukama. Barekijwe bavuga ngo mu kuzimu twe ni bukama. Nk'uwo waramaze kwizera ijuru neza na neza uraribona pe. Ntamba ribaho nzorijamo. Ariko rishobora kuba ribaho ntunarijemo. Uriko urakora imirimo, uriko urakora ibikorwa vyiza watumwe gukora hano kugira urikorere, reka ngo umuntu arikorera akiri hano. Nta ubasha kubwiwe kwirinda ngo ntagwe. Ariko nyene Imana nidushoboza. Haro n'indirimbo baririmba ngo abayo yabamenye kera, none ko ari hatari. Urumva? Ari indirimbo nazo zizimizanye. Ariko nyene sinovuga ngo ndiko nkora ibikorwa ngo ukunuko kugira nzorijemwo. Ariko birashoboka kumwe n'Imana nshobozwa byose na Kristo aminkomeze. Ubwo rakomeza nkomeze. Komeza gukomeze cyane. Uvuze ku ndimbo mugano hari indimbo je nama nibaza inkazo cyane abantu bazirimbye bari muri mpwe mukwe. Ano majambo bayakuye ni byanyabyo nkuvuze ngo abayo yabamenye kera. Nyumva umugani wabo we yuko menga byoca intege umuntu no musi Erika. Irabazi. Ariko mwabo yamenye uzi gute we kutariba. Babayo yabamenye kera. Zabirekejwe bw'abaririmba. Byose bihagaze ku kwizera. Nyene bo uhagaze ku kwizera nuko byoba byabihumbi nimba ngo 144 no bisevuga muri Bibiliya. Usha uvuga ati ndimo. Gishake kibi igihumbi canke 100 je ndimwo. Baramutse nuko byo ibihumbi 100. Sinda kubonamwa ko. Uracumuye urahejeje uraciye urubanza. Wazinciye urubanza reka nkwereke. Biriya bihumbi bivugwa yuko tubanze dufate honyene nk'abano bantu bavuga ngo ni ubwoko ngo mu miryango ya Yuda bwo mu miryango ya Yesu bari abantu ijuru ngo ni kasha curaba ama generation aho yaviriyeho haza yandi ijuru ntirifatanye n'ubwoko ijuru ntirifatanye n'umuryango ijuru ntirifatanye n'ihanga bino ni we ihanga rya Israel urazico risigura ubuntu bwatuje ko twese nta Israeli ntande igihe Yesu yavuga ku musaraba ati birarangiye yararangije ivyawe yararangije ivyanje yaragize iki nta kuri kwijambo ry'Imana tutabwiwe ntikwabwiwe umuryango uyu canke uriya uravyumva ntigeze atoranya ngo ncunguye abango ndetse aba wewe bahange n'Imana ya ina ntonjaniranye yacunguye bose ndavyemera mugabo ibaze kwitwa ihanga rya Israel ugomba ngo n'umuryango ukomokamwo Yesu Kristo yaciyemwo nubwo atari umuntu twe dukomoka mu muryango wo kwanje webo oya je nkanje je mva kwa Adamu yakomotse Adamu yavuye ku Mana ndakubujije Yesu yavuye Yesu nawe nyene baza ko ari mu gisokuru ca Adamu kubera ko Adamu niwe muntu wa mbere tubona muri Edeni umva ijuru ntirifatanye je sindaje kuvuga ubutumwa ndagutumira hano nza kubuvuga ku mugoroba usigaye uvuga ubutumwa ushaka kunabuvuga rega nino ni podium sawa yego uhise ubihe ndabaraba nkabibwira bazi ku mugoroba uza kugaburira ikishengero na rino rigende rihonjeje iri rigende rihonjeje bado ishengero rya kino gihe ina rikeneye ubuhe butumwa yarigije mu Imana twarivutse bumve ijuru ntabarigenewe ntabandi kuko ntiritangwa n'umuntu ngo atoranye uzorihabwa n'ibikorwa wakoze nubwo hoza umuntu akakwigisha ati ijuru rizojamwo abantu 5 menya yuko uri wa mbere canke wa 5 urimo gutyo bigufashe gukora ibikorwa vy'ubuhizi uravyumva vyotuma urijamwo ijuru si ryagusa bisaba sacrifice uravyumva twababariwe ku buntu ariko ntitwababariwe ngo tume twiva yanga wagiriwe amahigwe ukamenya izina rya Yesu Kristo icarico ukamenya amaraso yavuye ku musaraba icarico ukatahura bijya bintu vyose zijya nkovu vyose nyene vyose agakiza twaragahawe kandi ku buntu ariko ijuru si ku buntu agakiza n'umutahe n'ubu bampaye umutahe nadiko yohomba je nkunguka n'ubu muhombe rero ijuru ni rya twese abari haraniye nanje ndimo uwemeranya hari inyigisho za no munsi zivuga ngo kira kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wemere yuko yaducunga yatuvira amaraso ku musaraba ivyo vyonyene birahagije ibyo kuvuga we inawe ngo uzirinda kubesha ngo uzirinda gusambana ukwizera ijambo ry'Imana cyatubwira ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye yego ariko kano kantu sinzi ukumvise bo bahagaze ku kantu kavuga ngo ese wowe nk'umwana w'umuntu wokora iki kugira uvuga yuko kwanza nawe waregeze kukavuga
ati niraguhenda ngo jewe ngo ntaca consinda n'ubuntu none ubwo buntu bwagiriwe bande erega nyene ubwo buntu no musaraba Yesu Kristo yagiye kapfira abantu mugabo wewe wohagara imbere abantu ukavuga yuko utazongera gukora icaha ikibaho urumva rero abantu bavuga ati igihari no kwizera byonyene ivyaha mushake mukore mupigane n'ibindi kazima wavyizeye menga barafise rezo ntarezo n'ubuzimire mu bundi nakubwiye ko ari ubuntu kandi ubuntu twabugiriwe twese uravyumva tumaze kugira ubwo buntu twese Imana iciduha ikindi kintu citwa ubwenge Imana ngo yaremye isi irema ibiti byose cishiramwe umuntu tigenda ry'amashugwe uzomenya ko ageze gututurira irya nkuzomenya ko igeze kurya wewe muntu we nta nkizoja mu muriro sinibaza nta n'impeni izoja mu muriro kuko uwo musaraba ntari Imana yawikoreje twebwe ikiradufata ikiduha ubwenge wumva ikibazo nawe yagiye kuduteza uravyumva ngiyi kugira nk'agasuguru nta mihangayiko ariko mugabo nari kuba ngo hari kugera nko kuri bonane bakantera igisi ubwo uravyumva rero ubwenge Imana yaduhaye nibwo bwo gukoresha ariko kandi bufatanye no kwizera gufise ibikorwa hanyuma kononekara kw'ingeso z'umwana w'umuntu guca kuzana naye umunsi twinjiye mu mpwemu y'ubutumwa kabisa ndiko ndumva cyo hano hantu ariko turi n'abakozi b'Imana badukunde turatebega kubera ina jamaze imisi nibaza bino bintu si byo no munsi intambara zitera kw'isi abantu bagasubiranamwo amahanga agaterana ibi bintu ikiremwa muntu kwere kiba kifisemo izehe nyuma byazananye kuri Adamu na Eva d'après moi nayo mpamvu Yesu Kristo yaje erega Kristo ataraza ibi bimazi byo kwikura kwicaha dukizwa tugaheba ibicanke biriya vyariho urumva bo bakurikiza konsa ivyo bimazi do you understand mvuga n'icongereza cyishi nkoresheje mu mbabarire gwaje n'indeguru ururimi mu mbabarire uravyumva rero difference irimwo kera hari bimazi peut-être ko twari kwitwaza na buzinka yo gutanga kwikimazi ngo mbabariko uravyumva nabuziki ariko barirukanka bakarondera inuma zo gutanga ibimazi bakagira iki Kristo aratwacaraza bijya vyose birukanka bahabana navyo cyati bironka kubura uravyumva narabikubwiye nawe umusambanyi umusuma iki niki nta muntu numwe ari kw'isi adakora icaha ntawe ntaba abo bantu bose numwe itandukaniro ni rimwe narabikubwiye hari uwirimbura akamenya ko yakoze icaha akamenya ko yavuye ku Mana n'abana barashobora kuvuka ku muvyeyi mugakora amakosa muri babiri umwe akigarura muvyeyi naracumuye narakosheje naragize ukunuko n'uwundi avuga ati nejo nzosubira uravyumva akanavuga ati umva mama namuhashije papa namuhashije je nejo nzokongera ivyo rero itandukaniro hagati y'abo bantu babiri twese turabanyavyaha bavukanye icaha ca kameremere uravyumva ahubwo iyo ucumuye uramenya ko wacumuye ni bwa buntu nakubwira ni mpwemu w'Imana bari muri wewe akwagiriza icaha n'undi abafise sinzi iyo mpwemu yariyo imuha kwihaya icaha uravyumva hari uwagirizwa akumva mu mutima ko yadekonye n'undi yishimira ico caha nje tandukaniro rero yagakora icaha akacishimira akacema mugaharo nawe mbona hakujya ngo je ngo nyakijambo kirangura no kuvuga kwe mwese mubona onde nabonye ingwara yari nuko rero ndabikora biryoha ko n'uyundi bimutera isoni kubivuga uhuye na Yesu rero akwemeza icaha carico urumva urazi ina itandukaniro nibaza ku byo uvuze nibaza ko n'itandukaniro ryoza rinahagaze kukuba hari abantu babigize umwuga bacumura kenshi cyane bakora ibyaha byinshi n'abandi bakora bike muvuge mu mvugo yumvikana nta giharura Imana yagenge oya uribuka amabwirizwa ari muri Bibiliya wewe yacahe voilà ariko umve kano kantu none uremera yuko nkuno munsi je rishobora kurenga nacumiye kuri abiri wogeze muri 6 ico nico nshaka wumva numva ko je mba ndi ku rugamba rwo kubandanye nikorera ko hafi yuko azogere n'igihe nkiranuka kuca kora kimwe kora 10 byose byozwa n'amarasama nayo sayandi na Yesu Kristo umaze kuyatahura shaka wica umuntu mujye abantu bakubone pastor rije hari imbere abona umuririmbyi yaje yiyambariye neza we amezuko uravyumva mwese murumu
aka nako duhava duhurizako nkeka utari kurumva ikintu navuze sindi apotre sindi ku namwe munsi urambabarira oya nta kibazo ndakubujije ku munsi watsitaye kabiri eh n'uwatsitaye incuro indwi Mm. bibaye ngombwa ko banahabwa n'ibihano wumva buhanwa kumwe nubwo twoja ku bitabo ibi bita ngo mpanavyaha by'amareta y'ibihugu kuko uravye n'amategeko bagendera ko ari karike kuri Bible usanga biyasibiye kuri Bible ntabwo umuntu yagirizwa ibyaha bitatu aza guhanwa kimwe n'uwagirizwa ibyaha indwi ntunzanire igihano c'Imana ukiranye nacu n'ic'abantu abantu bo baraba ivyo babona ariko abantu biyinspira kuri bino bintu nyene vy'Imana yashize sinzi ko bibona Imana diko Imana nyene n'inyembabazi uravyumva yari narabivuze buriya Yesu rero nawe uretse kutubabarira nta yindi shware gafise arayifise iyo waje arakubabarira aravuga pase nari mu rupangu iwacu hamaze imisi hari ibibazo nyene vya twebwe abo dupangiye ni famille urabiza abana nyene hari ibintu usanga badahurizako hama baraza bashwana mu rupangu nanje niviriye ku kazi nirohe ca ndavyuka ndabihweza nyene urumva arandirodinye n'inzu ariko nanje mba ndaguha yanje ntunkanga uravyumva arabona ko bakosheje aca arambwira ngo muco ngo mutubabarire ariko bari babigize akamenyero baza bashwana mutubabarire aca namubwira ati no ndakubaza ishire mu kibanza canje je ndi wewe ntakubabariye noca nkora iki niko wamubwiye uretse kukubabarira nta yindi shwa mfise ukanye ndakubabariye genda tujyana ubikoze nkuko ariko ushobora kumubabara utanamubabariye none nkuba ntamubabariye atayindi shwa ufise wagambiriye canke wasunikiwe kumubabarira kuko nyene umugani wawe nta nindi shwa nta yindi shwa urumva ushobora kumubabara utanamubabariye oya Kristo nyene aratubabarira iyo umwegereye ntashobora kureka kukubabarira kumbure kubera urukundo rwinshi ariko kandi kubera ko arico yadupfiri Yesu we uhorana imbabazi umuntu yaduhaye diko amaraso ngo yataba imbabazi ina nkawewe asha nkawewe aho ugeze wibaya ntibanyumva nabi ntawe ndakuzi mugabo mba mbona ko kwizera nk'ubuje vyongora kwe yes narabikubwiye vyoba bibi umenye neza kandi imeze nabi ariko kumenya nabi kandi imeze neza nta kibazo sindagatahuye vyoba bibi mu gihe wamenya ko ndi umugororotsi kandi ndi umunyavyaha ariko kumenya nk'umunyavyaha ngororotsi ni bon kuko wowe nta juru uzompa nta n'igihembo uzompa ariko uzi jewe nyawe niwe nziga ko vyose aho kugira nze nkwereke ko nashitse ku musaraba nicaye narabikubwiye ariko muri jewe mfise ijwi nigana naryo tishaka diko ko yarabona umenga iki sinogikora kubera diko apana diko azi yuko nkijije sishobora for example sishobora kwiba turi kumwe na diko kandi nzi neza ko je ndiko ngwana n'umutima niyibire uravyumva ariko we no kubona yuko nshobora kwiba muri jewe numva nto kwiba ucuvunika gikuru igihambaye wewe subwizi gigumbonako ahubwo nubwo niyiziko kandi bugaragara iyamara kandi wa mukobwa urakeneye no kuba umwizigirwa mu maso y'abantu akararo kihuta nk'abavyeyi umuryango umusore muzobana ntumva yuko mvuge buke sheri bebe kandi ntiwamuramutse bebe hi baby bizu yabagaye arabitwenze ariko niziye ine babuko zorabika ikiganiro reka nguvugisha iyo ngeze ku rukundo rw'amba mbona mega aho hantu uhabonamwo komedi nyinshi babuko zorabika ikiganiro reka niyegeranye muvyeyi ubona uwo mukazana wawe arakwiye kuzoja mwa rujya ruka kasazira kabya mukazana ni oji amuga yumvise ikikuvamwe yo gukunda uruhombo rwa mbere uzogira dimabuka nuko umuhungu wawe azompusha gusa uzoba uhombye mu buzima none yarinze abanyakobuka mu muhungu umuhungu we yogusha vyifata kibanza urazi bamabuko tumaze kugira mu buzima nta nabo tutsi ahubwo nyemewe nk'abo watanga kunda nufise imyaka 12 aje we mama amezi 5 kabura hebanye n'abahungu mama wa amoha uzange nk'amabuko nk'uwa 10 oya ujya ni mabukwe ni mabukwe wa mbere yaratsinze gusa mwiganwa habamwe benshi agatsinda mama amora ni mabukwe wa mbere akaba n'uwibihe byose kubera ko ibindi twagendemwe kera bya bindi bya ya mafere ya kera turi abana bijya umva wari bwagire nyoko buko muganga nka wewe abakobwa barinjira mu rukundo kuva bakiri n'abana ugasanga arafise n'umuntu atinya ngo ni nabukwe nyine akabona byabaye mwe muri mu nkunda bujya mubona hirya yejo muzogira muri yacu abakobwa bizera vuba mu rukundo
je tunakundanye nk'ubu turashobora kuba turi abagenzi ugaca mukundaniramo burya kuba en couple n'umugenzi wawe nivyo vya mbere kuko muba munazinanye nyene muzinanye vyinshi n'utugeso twawe twose tuzi tugakundana ariko mbwiye tubane buriya kenshi duhebana je umuntu hageze ko kwambwira tubane oya ndafise aba ex babiri uravyumva ubwo namburi ex uri muri bajya babiri mushaka ko muri nabane mugamvuze babiri uravyumva ngo yine rero ko mvuga ukuri kwinshi anivuga mwiyumvemwe mwabaye gisemwe babiri uravyumva mugabo umbwiye ati muco ndashaka ko dukora mariage casubira umunsi wa mbere nk'ahariho ndakumenya uzumva umutima usimvye umuntu mugiye kubana ubuzima bwawe bwose ari uyu mugiye kurarana ubuzima bwawe bwose ari uyu ivy'ubugeso bubi bubi yo mucepuka tubukuremo urumva ari umwe ugomba guca rero umwiga biri seriye of course ntumumenya mugabo urashobora kubona nk'ingeso ziri ku muntu wowe ubona ko utopfa wihanganiye ariko atakintu umupanga ukarenza ko kubw'inyungu canke ziriya nkabona umuhungu agwa yaborewe mugabo avyutse arayamba biramuraba nani aca nibaza nagwa akavyuka ari umugabo wanje naho nyene uzobikenyererako never basanga sishoboye kubisiporta nikagumeye urumva ugasanga sishoboye kubisiporta ntajya kenshi uzobona bikunda kuba ku batipe ugasanga umutipe yamasohokera hariya na hariya na hariya na hariya ariko hageze ko akora mariage ukumva atwaye umukobwa w'umuririmbyi bekinga kuri deuxième voix canke première voix kandi aguma hariya kubera iki arafise aba girlfriend baboregwa babona bagira amafuta babona iki niki muga kugira bagendane baryoherwe akabona ntacu bimutwaye kuko ntibabimutuka muga akavuga ati ibi yakabigirana umugore wanje akakugurira amacupa 12 ni fresh kijya kidemu mani kirisanzura niko bavuga kirisanzura ngo ni gipro sana ngo ni gipro aho yicaye ngo ndagute bafisa n'ukuntu bavuga ndabizi ngo ndagutemwe mani urumva akaza kamutamu gace bati uyu ari umugore wanje hajya baravyumve bisigura ngo abasore bameze uko canka abagabo muri rusange baza kuba ari abana babi kuko baza kuba bariko baragu ni nko gufana umuntu ariko aragwa mu ruzi ugakomeza ugakoma amashi kubera ko uzi yuko ubwo ruzi we ntimuzoja kugoganamwe ntaco bigutwaye nyene urya mugana ubusamba rugwe bamutiza umuhoro uzi ngo uvuga iki tuwinjire mu andetaye ushaka tuwinjire never ntitwabiva icongereza citwa never cyose ni never agagane nyene gaba kanogeje kuko urabyumva nuko rero ugasanga umuntu murasohokana umuntu tipe mugakundana imyaka ine kandi mwemerana mugato kugira umugore nawe kandi utomugira murasangira yewe biriya byose abasheri bagira murabigira buriya abasheri uretse agakiza kabagenga byinshi bakora bibari bimwe byose murabikora mugabo wagera kugira umugore wo mu rugo mama w'abana bawe azokurerera abana bawe ugasanga uwo muntu ukunda ntibimurimo ambo biba byagenze gute naho mu gihe uwo muntu mugenanye ico gihe cyose dufate ibyo vy'ibigeso ibyo vy'ibicupa byinshi n'ibindi cyane byagenderamo muga n'ubundi hagera yuko ucuzinga ugasanga n'ubundi ntabwo mubona mu giti nyene hariho ikintu nyene umubonamwo utosporta ariko ujya wewe uhisemo ujya nawe uhisemo burya we ntacu buzomusanga ujya uhisemo nyene nta muntu numwe ari parfait uwo muntu ntabaho mugabo hariho ingeso zawe je nshobora kugira kuzigenderako nkavuga diko ntasorora na karorero sinzi ko nasorora mugabo aransororeye ryari wa mana uravyumva ugasanga diko ntasorora ugasanga nani niko kuko ukavuga ati ntaribi kuko ubumeze uko ushaka kiretse umwivyariye mugana wakurira muri societe uravyumva ikamuhindura ikamugira uko canke kuri mugabo iriya des comportements ziba zifise exagération iri grave uravyumva ugasanga ico kintu ntiwagishobora gacubura abasingo kanya gato tukugarukeko canke tubanaye twivugira muri sindi singo mvuze singo ntuco vuga ngo mungarukeko oya ewe nturi singo no munsi oya inshuro ya mbere inshuro ya mbere uravyemanze kabi ega nari nibaje ni za joking zawe igihe wamuramutse je nzoguma joking kuza ryari mbona jewe ntari umugore mwiza nembo ubona ubona mushikanje nubwo yabari mu bicenga mwita mubi koko ahora vuze uraka neza
ariko unasa unasa neza vyovyo kandi koko ina erega hambavu ya bano bantu tubona inyuma usibye ko naho ataba ari habi nibaza yuko buri umugabo wese hageze yuko yubaka yohimbagwa arongoye umugore afise mu mutwe afise ivyiyumviro azi kuyaga n'abantu hanyuma wa mugore bazofatikanya mu iterambere jeje mba ndakubona muri abo bantu kwe ivyo vyose biyoborwa n'urukundo. Urukundo se bwo kugira ngo vyo kuje kwa Siyoni imvura yaguye urumune aho ico kintu kandi abatipe benshi ndagarutse oya barakunda kucihenda ko ubuzima bwaragoranye nivyo bwaragoranye mugani ntubakoresha amafuti umugore akora umugore afise mu mutwe ni inyungu pe ikomeye ku muryango uravyumva no ku rugo rwanyu kuko namba ufise umugore uzoshomeje agasuma ni fresh ufise umugore uvuga ati nshobora gupfa abana banje ntibazogwa mwibarabara ni fresh kandi Imana ishimwe ubu turasohoka tukaja mwibarabara uzuzinduke 5h aha kuri Gardinora abagore bazoguca ko biru nibo nabonye bagiye muri kotebo ubu basumba n'abagabo kuvyuka vya ariko rero kandi hari ibintu bigaruka urukundo kuko namba ushaka abo bakora hari abayede b'abagore muhitane dawe turara baranaruha umuyede w'umugore abari uhitana abo bagore bararuha cyane ako nyene none regani numva taco bitwaye ico rero nshaka kucihenda kuje namba ndongoye nturongoye aya maboko gusa ndongoye ni saya maboko aya maboko of course Bible iratubwira ko umugore w'igipfapfa urugo rwe rusambuza amaboko yiwe ariko ubupfa buhera mu mutwe aha mu mutwe rero n'abavyeyi bijyano bibakorera bakangumye hari ikindi kintu citwa urukundo casunikiye kubana nawe wewe wa mugore jewe ndi umugore nawe uri umugabo uravyumva hari ikintu citwa urukundo caduhuje ukambona ubona benshi sije nkora do special sije nubatse aha hose uravyumva sije ngiziki hari ikintu catumye ukora shwa ugahitamwo jewe uravyumva kandi ubukoze buryo nkuye muri benshi nanje mba ngukuye muri benshi ntimuze mwirariye nzamuraduha ubushimwa ho uravyumva je nzokamuha mu boyfriend wanje nzokamuha uzomuha n'akarenza agashimwe nzomuha n'akarenza agashimwe twanje twose n'utwiwe mugabiye uravyumva urukundo ushobora kuzana umugore akagukora vya bindi vyose ushaka ariko ntagukunda mukabana nyene nk'abantu bahuye mwibanire mukore business muvyare urumva gutyo byose vyobakiye ku rukundo mbo urukundo sinabihaririye ariko ndabira urukundo rurahari rukaba ruhari kuno tubivuga ku muntu mugabo vya bikorwa bisahiriza urugo ari byo binazana umunezero bikabura kubera ko ina ntuza kumbwira ngo tugume turirimba urukundo muri gwa rugo canke muri wa mubano w'abantu agafaranga kabinyegeje ndabira nkuno munsi nubwo umuntu yafatira ku kuntu wambaye yabaruje uva mu rugo uri kumwe n'umugabo hari igihe byinshi yariko babibazwa kugira unashika unasa neza nawe uvuga ati ngiye gukora ikiganiro mfise akamwemwe nuko haza ko bahabaho ikintu cyitwa agafaranga wa mugabo wawe mu gihe atihutiye ku karonka wuka karonka n'ikimwe ariko uravuga ntumva ko ari advantage ntumva yuko mu byo kongera urukundo kubera ko ya mahoro aganje n'ivyo bintu byo bamwe hozana n'urukundo naho ivyo vyose nabikubwiye ivyo umugabo akora ubu hari n'abagabo birirwa baryamye abagabo rero bakabasumirereka navyumva abo sinibaza ko bahari banahari umviriza banahari uza gusanga ari umugabo umwe mu bagore igihumbi oya barabaho benshi barabaho birirwa baryamye barindiriye apana umwe canke babiri none ubuziko bwabuze rega ntihabuze ubw'abagore gusa narumva udakireye akazi kiwawe uri wa muntu urindiriye kudepoza uri wa hari n'abatiperega bacoresha bademu babo mugani wayo ivyo binabaho ni bisanzwe kuko natwe mwaraducoreye kuva kera n'ubu muducorere bahungu beza muri n'abana beza mana waremye abagabo uragaheza uravyumva mubatemwe abari mikashi babaco abagabo n'abana beza barakunda n'abagabo n'abana beza cyane aragucorera atakuharurire cyangwa asubire ariko wihende umugurane na 5000 uzoyamwishuza kugeza no ku mwana w'indi mukivya kugeza mugeze nko ku mwana w'indi abagabo je ndabakunda niyo umugabo hari umuntu nkunda kwibwira ari umuntu kwigeze kwiganira niyo umugabo buriya abagabo nibo bagirana urukundo abagore kenshi nta rukundo bagira mwengo nta nubwo mwifitiye umugabo ni wagukunda akagukunda akakurenza ko nivyiwe uravyumva abagore benshi baca bavuga ngo urumva gaca profita abakobwa ngo bari kara profita ngo turyamane ngo tugire iki mbega iyo muryamanya hakura iki wibaza umunezero agenda atwaye iki arawurengana ko numvise kenshi ngo iyo umuntu avyutse ngo muricuza hari umuntu yabimbwiye ngo muraregreta misi yose ahubwo tubwire wewe cyane umuntu yabimbwiye
ntiwigeze wicuza urumva je ivyo bintu ntavyo nkora kandi je sindi umugabo ngo narumvise niko mvuga abagabo urumva ugasanga rero umugabo yakunze umukobwa nukuri urukundo rwanyu muraruherekeresha iki ibikorwa niko gwetwe urukundo rero twe ariko nyene niko twabisanze urumva niko twabisanze na Adamu na Eva hasiragoringa Adamu imusi Eva yasumye ibara ryaraguye twarabibonye kandi shanyene abisigura ko umunsi Eva yaragerageje gusuma atahana imicungwe bararirangwa uravyumva niko twabisanze mugabo le monde igenda irahindura ko ibintu bigenda bihinduka mu madomene yose bihinduka mu buryo bwose ariko urabona yuko no munsi abakenyezi nabo kuvyuka bagakora ari sawa cyane ari vyiza ni vyiza ahantu rero vyabereye bibi nta sinzi kuri kurahabona n'uburyo uno munsi n'umukenyezi yinanase ngo akore ahubwo akeshi birangira ngo bikweza ibindi bintu bibi ugasanga ntacubaha umugabo canke ibaye inzira yo kurenga ibigo ibaye inzira yo kumenya n'abandi bagabo bagwiza atunga agatangira gusuzugura wa wundi afise ari nayo mpamvu hari abagabo benshi nubwo biruko bakubwira bati umugore wanje nagume muhira nk'abagabo bafite amafaranga bati niyicarire iyo ningeso wa mugabo ukaba ufise umugore wawe amezuko ntuje kwica abandi bagabo mu mutwe umugore amezuko iyo ningeso y'umugore wawe hariho n'umugore usiga muhira ukaja guhangayika mugasohokera rimwe agiye mwizo ngeso mbega umugore ariko arasiragoringa uwo mwanya wo kuja kugira n'abandi bagabo gukura hehe ko nawe ariko ariyumvira ejo kenshi urashobora gusiga umugore muhira w'ikiniki ugasanga ibara ryaraguye kandi aguma muhira mbega upfuye ko umugabo yazogwa ngo azinduka aje nkaba mbona misose muzindukayo uguyeyo kandi shabagora ese kubereka akagantu kaza mu mitwe y'abagore cyane ngo umugabo ejo yopfa twabisanze uko ahubwo menga bicara menga benshi bicara bikanga ko umugabo ashobora gupfa kandi urupfu rushobora no guhera kuri we ryari nari mu isoko mbona abagabo baraba kubise depo y'amabaro ibiro 188 nkabona kidudu canababwira ati shati nko kwera abagabo mutaramba ngo wabibonye nizo bari bikorera ku mutwe bariko barapakira depo bashiramwe amabaro nkabona kuva mu gitondo ukabona ibaro twe banayiguteretse ukuvuga ndapfuye ukabona akagiruko sanga nababwira ati nko kwera abagabo bavuze ko mutaramba kwe ngo mabuja ngo mere ngo wabibonye banyita ngo mere ngo wabibonye tego kwera urumva rero iyo umugabo azogwa azinduka ajaye ivyo bintu isigeza ahandi hantu igenda ihinduka urumva mu buryo ubucanye buriye tugomba gukora twese none wese wanabibwiye kubera iki none iyo umugabo apfuye ari we yahora atunze famille umugore n'abana badaca bapfa ariko akenshi babaho nabi iki tucemeranye sinzi ko cumbwira rero ntaco kujya nabi nyene babaho umugabo arabaho urumva cumbwira iyo ubu umugore umugabo akiriho yego nawe sorry ni jewe canke ni diko je karaka canke ne kutera je nawe mbona ka hi yes ririmo turakomeje kuvuga uravyumva iyo umugore aza gukora bimwe asigara akora umugabo yarapfuye umugabo akiriho dawe umuntu umusi wo gupfa ntuhinduka turabizi kandi tuvyemeranye eske yari gupfa bari hamwe yamusika oya ne wumva ikangure akiri mapema no kuva yategereza gukora buri kimwe kugira amusiga ahantu heza iyo bakorera rimwe uravyumva iyo bakorera rimwe bose umugabo yari gupfa bari hahandi arinda kuja guhangayika ari wenyene nimangayike mukiri babiri kuboko kumwe ngo kuriyaga ntikwimara ubuye muri abo urugo ni babiri birumvikana cyane umuntu kwakiriye ni n'umukinyi wa filime akono nako ntiduhave tukibagirwa amugubu ngo ntimugikunda bavuga ngo abakinyi ahubwo muri abakora filime canke abakora cinema sinzi mba numva byegeranye cyane twaherukana umera nk'uwasezeraniye abantu ibikorwa nimba ndavyibuka neza birahari ryari hose twari muri tournage tournage irahari twarakoze ryari ariko ngenda we wambwiye ngo ubuje ngo guhindura ibuka duherukana buje ngo uhindura tije ntavyo nje guhindura nzokora ivyanje siko nakwishuye niko wavuze uronigira bukebuke ariko nyene mbona menga wahise uja muri vacances gose erega abandi barabikumaranye amafilime ariko arasohoka hano hanze namaze igihe jewe filime iri mu bintunze mu gasi yonyene n'impunzi je naje ndayishakamwe amafaranga ariko rakanya gato mbonye hari karava mbanza kwiruka ngaho ariko naho sinahibagiye bakunzi banje hariho niyiri kuri YouTube namaze gu program ariko hariyo amaze ku sinoyirekura yasohoye nakava yitwa Deplay fise impamvu zanje
zirenga 2 canke 3 ariko Uwiteka azongirira neza. So kugirira neza. Ni nk'iyo yashize kuri YouTube none habura ikingwire kure kandi numva yarageze. Ni mu misi izi hari impamvu nshaka nzozirekure zikurikirana. Nshaka ngo ndekure ce mbanza mpore. Oya nshaka nzozikurikirana. Ari nyinshi cyane. Ko mbe niyo strategy umva umeze nk'umuntu yibunze yibundiye bariko barasiganwa umwanya n'umwanya kubitemwa. Ni gisata uravye abenshi bariko baravuga ati menga batanguye bari mu gacere nubwo hari filime ziriko zirasohoka wowe niko bibona? Diko zirahari. Oya filime zirahari mugabo sinzi kubona industry ya cinema uwo menga hari agacerere gatoya menga nta ma vibes menga hari ikintu kibura muri oya cyo ntaco mbona kibura. Fatira mu mwaka uheze urabe sezo uburyo yari imeze urabe nubu erega ubu amezi araremvye mu mwaka uheze je sinari mu gihugu sheri wari hehe Mufata aba diaspora mu babazi vyasigaye birabahana. Warage kandi ari ikintu wavuze nce ndibagirwa mbe wa mukunzi wawe nuwo ngaha canke ni mu diaspora? Nari no mu ari kwisi. Isi ya he harajabuka imbibe cyane. Hari mu mutima wanje. Ni haba. Niho yibera. Aho niho yibera mu buryo bw'impwemu nyene mu buryo bw'umutima. Ariko nk'ubo uwo murokariza. Akamushira ko nka radar. Mushaka mu mukozi. Yo musanga. Mushaka mu mukozi. Ko dushobora no guhebana. Akwina. Je naburya nari naryohe mugabo. Ava mpeze ikiganiro mbabaye. Nubu uri mu rukundo menga ntiwize. Oya no impeta si impeta n'umwanya n'ikimenyetso rayiterera. Kora bitagenze neza nta niyo ntinya ngo sinkura. Ahubwo je mpora nibaza ko menga iyo wakunze ubufisi kwizera guca. Ni munyiteretere. Ntaribi. Bakureshe nta n'uhari. Nyirehereze mfume nanka mukamande. Kanda gukure ku isoko n'umwanya nyene. We waragiye n'ingane bahora bakunyagiriza. Je ntwari ko nkunda ntari mu diaspora. Urahise. Ntwari ko nkunda ntari mu diaspora. Je ndi mu diaspora ubwanje je. Rero mu diaspora kandi mu diaspora mugenzi we. Mu misi za ko niko bita Dubai mu nambu. Mu kiyede. None bampemba. Ane rero uriyemetse. Ndiyemeze iki? Uza gukora ikiyede Dubai. Ubwo abantu mubikora mwihuta mu mbwira abashorera. Ngoreka hano. Zogenda muvuge ngo yahora bivuga. Oya mbwira ngoreka hano ari ticket zimbutse kwe. Bo baraguha nica mbo urariha ica kabiri ahenduka zoyariha akazi karagenze neza hari. Ewe ahora ndagiye urambwira. Aje nawe muzungu wo muri Iran aguterere ikinyugunyugu. Naye arundi muriko murankorera urayazi. Umunyafrika kwandaha. Naba guterere ikinyugunyugu. Namba ariyo nzogwa nzinduka. Ugaruka wiruka cyane. Unyibukije akantu namye ndabajya sisi kunterera gufosa ndavuga ngo ibintu bavuga ngo urwe tutasigiwe amazu. Kwe tutasigiye atamakonti abavyeyi badusigiye. Ukabona yuko abantu no munsi hari ikintu babana naco gisa no kwicuza kivuga ngo eba ko atayindi twadufise ko atabigega dufise tuweza kwigwanako. Mugabo numvise n'iyindi nkuru yantwengeje kare y'abantu urazi isi tugezemo kumva yuko umuntu ashobora gupanga imipango kugeza igihe imbere kwica umuvyeyi kugira asigarane imitungo. Mwumvisha ki nyanigeze bamwe bararira kubera atavyo basigiwe ababisigiwe nabo nyene byumvikana ko menga bari mu magoga yo kumva yuko umuvyeyi yotuma afa ariko agasigarana bijya. Ndakubajije umuntu anyugwa niki? Umuntu ubu tugomba tuvuge ku muntu. Tuvuge ku muntu ni nawe reka twagumyeko. Umuntu mugati muvuga nyene mu buryo bunini. Nkanje ndi umuntu nishure ku kibazo ca. Je nkanje ndabona ibintu mvise nonyugwa vre. Kubera ko umviriza ina banzu nyumviriza. Kubera ko narize no kunyugwa ntanabifise. Urumva? Ibaze ndabifise naho. Minga negeze kubwira kino kintu. Je nkubu nifitiye inzu zibiri mu gisagara ca Bujumbura. Kuri konti udufaranga turi munsi miliyoni 500 ndatubona. Nifitiye umugore mwiza ankunda. Nkaja gusenga mbone simvuga ngo abavyeyi bobo kuko hari n'ibintu tuba dutijwe nejo twobora. Inogira umbwire ko je nk'ubuntu kukiri Bujumbura nkavuga ati mu bagabo bahiriwe ndimwe. Umaze kumva ko hiriwe. Watsinze. Natsinze. Diko biragoye kubona ikintu gituma umuntu yumva ari satisfied. Mugaje wumvise hano unogera nkumva ko ndi satisfied. Aho naho uvuga hari n'abaharenze n'ubu barusha. Bariya nibo jewe re. Nyene ushima ahugeze. Diko ndakubwira. Jewe iyo duhuye diko mfise 20,000. Bashobora kumbwira muco twicara. Tukicara 20,000 no hari umugambo urimo. Tukayajya. Duhure mfise 500 nza kurangura mu ibaro
nadukeye onodo je n'igitumbura sindaguha nico umutahe bisigura uko wagumye uduga ahubwo wagize umutima amahera ari afise icamazi ntiyakoze ivyo ubonye nk'ibihumbi 10 urabizi utabisumyemwo nyene shadiko 20,000 50 uza kubikoza iki ariko Emilio uravuga ati mfuma nguramwo inka ugakuramwo 50 dusangira ntayirimwo uravyumva rero hari abantu bavuze ngo abakire ngo ntibaba bagisenga ngo nkujya ngo asaba ibiki nyene nizo ni mentalite z'abakene uravyumva kuko wowe bijya wifuza buri rero nibo banaruha abo bantu baza ngo bafise ivyo kuko twe namba tucirukanka turondera dusenga Imana dufashe kunyi dushaka biriya bo bafise sasa bo babifise basaba iki ko tubona bavyuka biruka bajya ikintu nibaza basaba nico kuvuga ati basi ivyo naronse mana binzigamire biguma ari bya bintu canke ati ko ngeze hano hantu mbabarira sinze nsubira inyuma ngo ngwe mu gasuzuguro nsubire ku bukaro hamwe navuye sindabona nico kivyura umugwiza tunga yes hajya amahiganwa arababaye menshi hari umuntu ubu yifuza amavyuzi igihumbi aba subscribers igihumbi ubarushe avuga ati je shaka aba subscribers igihumbi shaka ukuntu wewe urabifise nuko umukora ijoro n'umutaga ugumukora ijoro n'umutaga rero je sinabona ikintu kinyura umuntu kuko nanje sinyugwa ntaconzi nta na kimwe rero abo bantu bagomba kwica umuvyeyi wabo nayo niyindi mpwemu ntazi abantu bakwica umuvyeyi wabo ngo kubera ngo iki niki ahubwo ayo makaye yaragiye yabaye ibyo bintu byo no mu masentare usanga nk'imburano mwe nizo zisa n'iziri none si kumwe barera abana numvise ikintu keshi ngo iyo uri n'umuperezida w'igihugu ni documentaire ya Putin numvirije uravyumva iyo uri perezida w'igihugu si ngombwa ko amawereka abanyagihugu bawe ko ibintu byose bimeze neza hoya bereke n'ubuzima bugoye kuko politiki we ntuzoyihorako hari undi muntu azoza bereke ko bidashoboka uravyumva ubuzima bari babayemwo bumeze uku kuri naka twari tumeze uku twe tumeze uku yari politike yiwe urumva kandi undi muntu azanye yiwe n'abagabo babiri bafise ikintu bose citwa politike muga gikora mu buryo bubiri butandukanye abana for example reka tuve muri politike ndave dukaso bivanye n'ibihe tugenda turacamo urashobora kuba umuvyeyi ufise abana babiri urumva reka kumenyereza umwana ko misisi mugomba kurya inyama yuko utarya indya zitagira isosi nyuzamo umwene igiharage n'irengarenga ushiremwo n'ipiripiri bisharire yumviriza ukuntu bimeze ejo ushobora gupfa ariko uwo mwana ugire wicisha ipiripiri kandi izo nyama z'igihari zitetse neza gerageza bavangire bamenye ko hari ubuzima bugoye hari kandi n'ubworoshe rero ikintu kica kiza kuba uravyumva je mu buzima bw'iwanje narabibabwiye muhira ntabwo dukenye gose n'abarimyi ba ruguru barimo bakimbura uravyumva n'ubu no kwicara bondihira inzu ariko nkaza ndasigura ico ndiko ndakora woyiriha ariko yerekana impamvu ndi hano ntataha uravyumva ntivyo bananira uravyumva ariko kuki nahisemwo kwibako kandi bo bishoboka je ndacara umwana ndi kuri mitiwere yo muhira no kuvugwa ni ku buntu bibaye ngombwa kwiyo mitiwere nimumbona ubwanwa nimumbona imvi niki uravyumva je ndacara umwana komisaro nabihisemwo wowe nambura umuvyeyi ukareka abana bawe warondeye byose bishoboka uravyumva bakubita ama internationale biga bagira iki uravyumva mu gihe nyane utevye gupfa ngo babishikire barakurangiza no kutigeze ubereka ikuntu barondera ivyabo rero abo basaza rero bipfire kare babereka yuko ivyawe ari vyabo mu gihe ukihari vyase ko bashikira ivyabo baragukura mu nzira bashikira ivyabo kumbe niko ndakumva kino kintu gishobora kuzanana ku ndero abavyeyi bareresheje abana babo ni ndero hari umuvyeyi nzi kumutakurama mu rupangu rwiwe afise nukuri ko Imana abana biwe bajya neza biga neza les vacances bari mu kiyede apana ntaco babuze uravyumva umwana arara kwikaro yes vacances igeze akaja gutobana les vacances baba bari mu kiyede abo bana ntubizere uravyumva nawe mwana Constance ubeza konza abo bana ntubizere umuvyeyi hajya keshi kimwica kimuvamwe abana bawe barashaka kugukiza canke bakaguhitana hera kiri muto umwereke ivyo ufise ko ari ivyiwawe abo nabo bidoga ngo abavyeyi ngo ntibaturondereye nama numva
urumva abantu mwidoga ku masitati ngo hajyama ngo abasiguye imitungo sawa rero genda nawe uzisigira abana bawe kugenda widoga uko so yakuvyaye nikuzovyara oya aho yananiriwe niho wonaniriwe wewe ntubabare ngo so ngo ntiyagusigiye iki ahubwo babara nzosiga iki ina kakantu kiyumvire neza uremera ko hari abavyeyi gito kazima yemeye akakuvyara hasigaye kuvyara rero akantu ko kuvyara jewe sinkunze kugafata nka evre cane y'umuntu kuko hari n'abantu bavyaye batabitegekanya akaba ariko ararondera ikintu no kwita ngo umunyenga mvuga imvugo yumvikana akisanga niyo ndayagiyeyo ariko ntiyakwisha ujya munsi uvuka hari nyinshi zakuwemo Imana yaguhaye ubuzima niwo mutahe ubupfu bwa mbere umwana ngo papa ngo je ngo papa iso ni iki iso n'umuvyeyi wawe nyene bikunze yategerezwa kugira uruhara rukomeye mu buzima bwawe nivyo ina kugeza umuvuye iruhande ukaja kwironderera ina bira bintu sivyo no munsi kuva na kera none nuzeya ibintu vy'iragi kuraga ibisigi ntibyameho baraga kera kuko nabo baba barabiraza voilà none umwana wuno munsi ndavunika urumva umwana wuno munsi ro yidogeye muvyeyi ete bana ntacansigiye reka mvyuka imvura inkubite numwidogere irinde ko bazokwidogera wewe nico gikuru navyumva ubundi hari akantu nakumvise ahantu jewe ca ndakagrandisa muga kagomba gusa nkuko ni documentaire kandi ndakunda kwidocument ndavyumva aba bantu baba bakazi hari uwundi muntu ngomba kwidocumenta ko mwimisi mbona ari karajugumiza isi ngomba kumera nkawe muze ndavyumva rero wabusanga warenganije oya nyene ndakunda gukurikirana abantu mbona yuko bafise ikintu bamariye isi for real isi yose muri rusange ikintu ngo gituma umuntu iyo apfuye ariho bamupostinga Constance nk'ubu agapfa nk'akarorero urabona ndamupostinze aca namupostinga konso wari umuntu mwiza shahu wayaga neza n'abantu bose urabona bijyanye ne ngwese ngo ingene yagitinga ubu ntabyo turiko turavuga ngo intwari ngo ntiziramba Imana irakwiyegereje pourquoi tubivuga yapfuye no kubera ko nyene ayo majambo yagenewe kubwirwa bapfuye apana bapfuye bigomba gusa nkuko mugabo sibo yagenewe uravyumva namba diko we turi kumwe no muzi shobora kukwitwa intwari yanje kandi narabikoze ku muntu umwe sinzongera shobora kukwitwa intwari yanje tujya ntavugwa mu izina ujya ni intwari urumva nubwo nakubwira amajambo meza sinziga nkubwira amajambo nzokwandika ko wapfuye ntibibaho ugihema cyane umva rero ngo umuntu ushobora kumwita intwari kuko nyene mwuwo mwanya ari intwari reko dusangwe kakameremere k'umuntu ko gukora iciza n'ikibi byose turabivanga niko tumeze uravyumva ejo ukankorera ikindi kintu bikangora kugukura ko rya zina ry'ubutwari ngo ndakwitimbwa nije nasiguye ukuntu uri intwari garuka gusigurira abantu gute ukuntu wamenje niyo mpamvu yanka kubivuga ugihema ariko ubu wapfuye namba wari intwari upfuye uri intwari ko ntanyuzwe no kuvuga ngo yanka kubivuga ugihema kubera ko mbere ejo yohinduka akivuguruza akakwitimbwa mw'ubu buzima ugihema nta ntwari baho nta imbaga mugabo umenga kirabishe kuvuga tumwita ikinyane dukunda kuvyitana ngo numugabo ki ngo umugabo mbwa ni kirundi ukavuga nta mugabo mbwa baho nta n'umugabo ntwara baho icuri nikijya upfuri urico uno musi uba intwari ejo ugahinduka je nakwisi intwari ejo nca mvuga ngo uriki niyo mpamvu rero ngo umuntu apfuye bamuvuga iciza ku murongo namba ugipfanye hariho n'abantu bapfa ntibaba posting oya ahubwo hari n'abapfa nubwo ubwo butwara atanubwo ariko bakabubahigako bo biba byagenze ubwo nyene wapfuye sindigera mbona bariko baravuga ibibe mbo biragoye nubwo bibaho kumva ngo ngira ngo ntiyorubonye gukintu benshi nk'abamwegereye imiryango canke icu bamara umwanya munini bavuga uburyo yari umuntu w'intwari uburyo yari umuntu mwiza ubwo rimwe na rimwe ahubwo ntihariho n'abantu bafekinga wapfuye oya bakagufekinga wapfuye diko jewe twari tubanye nabi ntavyo no kubwira nk'ubu hari umuntu apfuye ntoja no gupostinga kandi benshi bo postinga nce mvuga iki ko naza kuvuga ibibi kandi ari byo vyarangiye nyene twatandukanye ari byo turi sivyo nza kuvuga uwo muntu hari gihe kumbure mutaba mwegeranye canke muba mwarangizanije nabi harige mamunegeranye noje urabona postinga abantu bapfuye na entourage yanje ntibapfa niyo myumvire yanje nyene nja kubesha isi kubera besha umutima wanje ndi mu buzima bwo kwibwiza ukuri ico ntashaka kugukorera ntaco nzogukorera ico ntashaka kugira iki ntaco reka tubane uku ndeke kubesha abantu kuko ivyo mbwira abantu vyo bumva bijya hari intambara iri interne mu mutima ngwanira iki ndaborohereza
mu gihe wosanga uko kuba ndakoresha iyihe mvugo nkoresha gufekinga nyene nibyo numva bikwamo mu gihe wosanga uko kuba fekinga no kuvuga ngo ushaka kunezereza abariko baraba nka seti yawe wewe ari byo bituma ubonekana neza kuri bajya abantu cyangwa ugasanga birimwe inyungu runaka zitari ko ziraza zihuse ariko inyungu niwo wabikora. Post nyinshi narazikoze gusigurira abantu ukuntu ni ama experience tugenda turagira posting umuntu wumvisha abantu ukuntu hari umuntu mwiza arenze ukuntu hari intwari ariko after ukiyumvira ukuntu ugomba usubira inyuma kuzifuta numvuga kubera guhemukiye cyane nshobora no kumuhemukira wewe nyene kubera iki mwiyumvira ko mwama muhemukirwa duhemukirwa nabande namba bampemukira gusa nabandi bavuga ko babahemukira duhemukirwa nabande nanje ndahemuka cyo ndanaguhemukiye ntiwivanayo urabyumva nanje ndahemuka nkuko nanje kandi bampemukira niyo si tubayemwo ugasanga umuntu waramupostinze umwumvisha isi ukuntu ameze uku sasa mu mezuku yasi wabibwirira bimenye urumva intambara kugaruka gufuta bimwe wanditse ni ubu nzovuga umuntu neza nyene neza yahaciye nanje muzompostinge mu mvuga ivyiza nahaciye hari umujamara turabanira stati abantu birirwa mu postinga nkabona araryohewe agize screenshot umunsi umwe naramwandikiye turabona uko bakuvuga neza bahanga ngira ubwoba cyane y'abantu bariko bamvuga neza kuko tugumuharanira ntubite kubiharanira naho keshi vyica wewe wanyawo kuko umushaka bakubone kwa kundi kandi abantu uzurabe n'umwigisha bakunda ku ishure keshi abanyeshure ntaca wapi aje umwigisha akaze ku ishure ntibamuvuga neza abantu dutinya ibihano kandi dukora amakosa rero umwigisha birengagiza uwo nuko mwe babona ukabona abanyeshure bakaje kumira umwigisha yabirika regrema neza yo uwo ni gikoko ni gikoko ine rero je mba numva batana igiturire wotanga kabisa igiturire nta ubizi ariko nyane uje niyo ndabinobigira muganda ndabigira nidoga ariko je sinahora impamvu nk'ubu usanze nk'ubu usanze nka kino kiganiro twakoze usanze kugira kigende neza byasaba ngo umbeshe ko naberewe sinumva impamvu tobimbesha izo nyungu mu gihe washaka ko ikiganiro cyawe kimera neza mu gihe nabonye ko ari byo ushaka kumva uwo bimbwiye mbonye ntabikubwiye hari ico biza kudutandukanya ko bije kandi ndabikubwira ukimererwa neza ariko hari gusanga ubizi kutaberewe uwo bibwiye muga amatwi yiwe akanezererwa ivyo ariko mpura n'umuntu nigire mu isoko nambaye ikamba mbiri jogging imipira ngo waberewe weye toka waberewe hamwe nabigwa mu ikamba mbiri ni jogging hari umuntu aba yatugize ukuntu kabona nyene turamu ariko namba ndakuboneye ubusa n'umunsi mpura duhura mbere ubimbwiye simfa kuvyemera bambizi kubesha urumva diko rero nyene namba ubona ndi mubi nta mubahoraho nta numwiza ahoraho uzopfuriwe niwe wanyawe uwo nawe nibaza ko ari uwo buri kuruba kuno munsi ubwihera okay urabona tirawo twese tuzi ko ari uko niko nyene biriko birasirikira mu isi uravyumva akiri muto ni ihenda dekone gatoya nkubaciye apfa ubunyene ni intwari kabisa reka dekone gato kwakija gihugu ciwe aca apfa ari mwuko kudekona ajya amateka yose bayagwiza n'ubusa yose ni imana jambo ry'imana okay none si jambo erega ni jambo ry'imana imana ngo izoraba intango y'ikintu ntizigerera biherezo ryacu ntizoraba intango y'ikintu izoraba iherezo ryacu urinde ca tuguma tukwibuka imbere ugomba guheza nabi imana ubwayo ntizoraba intango y'ikintu izoraba iherezo ryacu na ya nkuru yo muri bible abazindutse n'abaje saa 11 Constance niwe ari umurinzi wa gospel arabizi urabizi jambo ry'Imana cyo nshaka kuvuga n'ibitari ivyo hari abari bazindutse n'abari baje bugorovye bose impembo yabaye hari wazindutse yatashe saa 6 uwo bamuhemvye atamaze umunsi none yaba umuntu yabimenye yobaye arigira mwabiriya bishiti byose reka turabizi agahengera ku kanyuma agaca avuga ati rero Imana iza kutubwira ati uzomara imyaka iyi twomaranye twomaranye hama hageze tegereza kuri hasigaye umwe kavuga ati ngere nje mu ngoro y'Imana abantu uzugene mu bitarura abantu bariko barakizwa bari ku misego ntaba bumvise ijambo ry'Imana ariko aragorora izimihamo
uvuga ati umwanya n'umwanya ndagenda, umwanya n'umwanya ndarenguka mukamunyakira, ariko agihema yaravyirengagiza kandi yaravyumva. Rero nta ntwari ihoraho, ikirundi nyene kiba kigoye usanga tugomba kuvuga ikinyarwanda sinumva. Nta muntu mwiza ahoraho, nta n'umuntu mubahoraho, uwo wanyawe n'uburangije uriwe. Ebana abafaransa ati le message est clair. Nibaza yuko abantu babanye natwe baba bakunze kino kiganiro. Wiyo duhuye nyene tuba twumva twona harara. Twahiriwe. Twahiriwe. Ubutumwa babwumvise, filime ziraje bavyumvise, yamara kandi wa mukobwa wese nigera ndagushikuza micro. Sigira kandi kantu abantu. Imaje tuguherekeza twimanukire tuzosubira mu yindi season nshasha. Ndacadandaza impuzu z'abana. Ico ni cigiro basigire kobe. None ikirira basigira ntababwiterambere ryanje nibiki. Muzompijura mwebwe ko ari vyana babwiye. Ndababwira ivyo mushoboye ivy'ijuru ndabibwira Imana. Babwira ayo mantu uzodandaza nka. Ndacadandaza impuzu z'abana, reka nshimira abakiriya banje bakomeza kunzanira n'abandi. Nyene mutahari nobaho sinabwira ngo sinobaho. Gusa nobaho ukundi kuntu ataruko. Uravyumva. Ndivuga zawe kwiri mbano maze. Yes. Ngo mudahari sinobaho. Apana ngutari ngo sinobaho. Baho ukundi kuntu apana kujya wobaho bahari ariko urabaho. Muze mu nteze imbere, filime mukomeza kudushigikira muri rusangi. Byose nyene uravyumva. Ibintu bikomeze kugenda neza, mwarahezagiwe, ikirengera ivyo vyose dusengeranire, kuko iyi si tuzoruha, dusaze turuha, dusaze twankana muga nta numwe azoyihorako. Cyo duharanira n'ijuru, duharanira ivy'ubwami bw'Imana no kugororoka. Muzoragwe ijuru. Amen bana ye, shout to everybody everywhere you are, turacabakunda cyane. Ciao ciao.